Mu Kirundi barayamaze bati ijisho ry'uwundi ntirigushimira umugeni. Nkuko namye ndabibabarira kuva kare, je ndatandukanye cyane nabo ba promoters cyangwa ba presenters mwirirwa murabona bacana cana ku mbuga zigiye zitandukanye, haba za Facebook, YouTube, Instagram n'izindi, kuko ivyo babona nivyo jewe mbona biri so different bitandukanye cyane. Mba mbona byinshi abakunzi b'umuziki muba mwifuza kumenya, mugabo mwarondeye mukabura, mbamenya inyota mufise y'ivyo muba mwifuza kumenyana cyane cyane vyerekeye umuziki, vyerekeye abaririmbyi bacu, vyerekanye na entertainment yacu ya Buja Flavor. Uyu munsi nuko namye ndabibabarira kuva kare, nabazaniye top 10 y'abaririmbyi kazi b'abarundi babigeme b'abarundi kazi basa neza, bafise ponziza. Ugerageje kuraba ushobora kuvuga ati uyu muntu ararenganya abahungu, ndazi turazinanye, umuntu ashobora kurengana akavuga ati ate umwana ni so. Abo nibo bantu rero nashoboye kubazanira uyu munsi ba 10 ba mbere mu baririmbyi kazi bose dufise. Murazi kari benshi bararenza aba 10, ariko uyu munsi twashimye kubatondekera urutonde nka Stan TV Worldwide, urutonde rumeze neza rw'abaririmbyi 10 basa neza. Ushobora kuraba ukavuga ati much respect kuri uyu mwigeme, umuvyeyi yamuvyaye yaravyaye neza. Ntiriwe ndabarambira, turaza kuhera ku nimero 10 nkuko twama tubikora, tugarukirize ku nimero ya mbere aho tuza kwihenda. Muribaza twebwe gusa amaso y'iwacu ivyo yabonye nivyo vyibi tugiye kubashikiriza. Inimero 10 ni B Cobra, no murapere w'umurundi ari kugerageje kuraba isura yiwe, ukagerageza kuraba gapoki iwe. Numwigeme w'isuku, numwigeme asa neza, afise uburebure bumukwiye, numwigeme afise amataye nko muri kumurabibona kuri ano mafoto. Numwigeme none hata kintu ushobora kumugaya ko uravye ivyo abigeme baba bafise. Nimero 9 yashoboye gufatwa n'umwigeme bita Mary. Ndibaza benshi muramuzi, numwigeme afise umubiri ukwiye, numwigeme afise uburebure, numwigeme yifitiye n'agafaranga gakwiye, numwigeme ngira ngo nkukegeje kuraba no mafoto ariko aracana hano kuri ekra yanyu murashobora kumubona neza imbere n'inyuma. Yashoboye gufata nimero 9 abifashijwemo n'ubu bwiza muri ko murabona ngaha kora no mafoto ariko aracana kuri ekra yanyu. Nimero 8 yashoboye gufatwa n'umuririmbyi kazi ariko araza mu muziki w'u Burundi, afise indirimbo imwe ku rubuga rwa YouTube ni Wise Rabesto, niwe yashoboye gufata nimero y'8 abifashijwemo n'ubu bwiza muri ko murashobora kubona kuri ano mafoto ariko aracana ko. Urabona ko ari umwigeme afise umubiri ukwiye, inyuma harubatse. Abahungu benshi ndazi ko dukunda abigeme bameze nk'uku, bafise amataye aboneka, ushobora kurengana kamwekana mugenzi wawe ati ugeniwo girlfriend wanje. Nivyo vyashoboye kumufasha kugira ashobore gufata ikibanza c'8 Wise Rabesto. Ikibanza c'indwi kigashobora kuba cagiyemo umuntu benshi mudashobora kuba mwemera yuko bishobora kugijamo, mugabo abifashijwemo n'ubwiza bwiwe yashoboye kugifata. Ni Shani Queen Gitandare, benshi niko nkunda kumva bamwita, niwe ashoboye gufata ikibanza c'indwi. Yarakoze vyinshi, ndibaza benshi muramuzi. Ugerageje kuraba n'iyi saha iki kibanza arakimerita, kuko uravye ubwiza ukaraba amataye yiwe ukaraba n'ingene yifata, urashobora kubona ati kwera no mwigeme ni mwiza. Yagwaniwe n'abaririmbyi benshi kandi n'iyi saha urabona ko bakimwitararika kandi bakimwitaho. Shani Queen n'umwigeme mwiza, urabona amaso yiwe nayo akuravye umenga araguhamagaye. Nimero ya 6 yashoboye gufatwa n'umwigeme bita Ines Rwagere. Uyu yongera benshi muramuzi, nagakobwa nawe wo buri umugabo wo buri umwana utegerezwa kumukunda cyangwa utegerezwa kumwipfuza bivanye n'ijwi yifitiye kandi n'agakoba yifitiye. Numwigeme w'isuku kandi yambara kikwiza, murabona amafoto ariko aracana ko ngaha. Numwigeme asa neza, numwigeme yambara neza, numwigeme avuga neza. Mu bigeme beza rero mu baririmbyi kazi b'abarundi nta mpamvu nimwe toshobora kujamo, kandi iki kibanza ndibaza aragikwiye. Ikibanza ca 5 cyashoboye gufatwa n'umuririmbyi kazi w'umurundi bita Muhoza. Benshi ndibaza ntimumuzi, ariko ku ndirimbo yiwe Umuti ugerageje kuraba no mafoto ariko aracana ko hano kuri ekra yanyu
urashobora kubona ati vraiment iki kibanza ntibamwivye canke ntibamwibiye, iki kibanza aragikwiye. N'umukobwa ubona umwanya wose umenga ariko aramwenyura, umenga ariko arasmilinga, n'umuntu utigera ubona ashavuye. Amafoto yose nka yose dufise hano urabona neza yuko ari umukobwa yimereye neza, afise amataye meza, arahagaze neza, afise umubiri ukwiye, afise akapo ka noire, ka blanche, ka bleu, ari hose mu ncamake urabona ko ari umuntu yifitiye n'isuku kandi n'agafaranga burya mu bwiza karafasha. Inimero ya 4 yashoboye gufatwa n'umuririmvyikazi Mona Warda, muramuza benshi, ibintu twokwirirwa turamuvuga ko vyinshi. N'umuntu gerageje kuraba ivyiwe ushobora kuvuga ati naje ndifuza guhura nawe, basi niyanyima urukundo nzofume njyana agafoto nawe vyumye. Mona Warda rero yashoboye gufata kino kibanza abifashijwemwo n'ano mafoto muri ko murashobora kubona yashotse muri muno mwaka wa 2023. Twababwiye kino listi ari y'abakobwa babonekana yuko ari beza muri uno mwaka wa 2023. Mbere yuko ushobora kurangira abakobwa beza urumva bibihe vyose, ahubwo n'abakobwa beza bashoboye kugaragara neza muri uno mwaka w'ibihumbi 2023. Ikibanza ca 4 twabwiye ko ari Mona Warda, ikibanza ca 3 tugashobora kukibonamwo La Namba, La Boss, Natasha, La Yeye n'amazina menshi yiyita. Yashoboye gufata ikibanza ca 3 agifashijwemwo n'ano mafoto muri ko murashobora kubona agaragara hano kuri ekra yanyu. Natasha ca mbere na mbere urabona nawe nyene kafise amataye akwiye, aruzuye mu ncamake, kuko urabona yuko atanzara afise, arafungura bikwiye, umubiri urakwiye, arakora amashofema. Uwo kugira yuko avyaye kabiri ntavyo ushobora kwemera, muhuye akakubwira ati kiniho nkeza nanite, urashobora kuvuga ati bien sûr, urashobora kuvyemera gasanga witaye mu rudubi, kumba afise umwana ushobora gutongoza. Ikibanza ca 2 cyashoboye gufatwa n'umwigeme mwiza cane, twabuze uko tubigira, yari gushobora gufata n'icya mbere, ariko bivanye n'uburi mu kibanza ca mbere twabuze aho tumuhera kugira dushobore kumuhindura. Vyakunze bibuka nyene bibona aho cyashoboye gufatwa n'umwigeme bita Monia Frere. Najwi mfise mugabo ndibaza nimba mukunda gukurikirana indirimbo ziwe. Muramuzi amafoto yiwe ku mapage agiye atandukanye, Instagram arapostinga cyane, Facebook arapostinga cyane, Snap n'izindi mbuga zose zigiye zitandukanye. Monia Frere ni umwigeme mwiza vraiment, umuravye umenga araguhamagaye mwiheze mugahuza amaso. Abenshi barakunda kumwita ko ari umunyarwandakazi, mugabo ni umurundi kazi witsitso se na nyina ngira n'abarundi ntavyo nzi vyiwe birebire, mugako tubona ko rera industry y'u Burundi dutegereza kumushira mu barundi. Mugabo uri kuramuraba ntumenya ko ari umurundi kazi vraiment, afise isura nziza, afise amataye akwiye, ndibaza muri ko murabibona. Ni umwigeme afise isuku rikwiye, ni umwigeme aguma yishize ku mwanya, ni umwigeme n'inota zifise. Nababwiye yuko mu bwiza n'amafaranga akora, mu bwiza amafaranga arakora, kuko ntushobora kuba mwiza atanota ufise, none atanota ufise gashahu, agahuzu keza ugakura, agashatsi ka buri mwanya ugakura, twa tuverni twa tuvuta tumota wodukurahe. Monia Frere rero aramerita mu kino kibanza ca 2 ayifashijwemwo n'ivyo bintu nariko ndababwira vyose arabifise. Mu ncamake arikwije. Ikibanza ca mbere cyashoboye gufatwa n'umwigeme bita Vani IC. Niwe mwigeme yashoboye kugaragara neza muri uno mwaka wa 2023 kubwiza, haba imbere canke inyuma. Ushobora kumuraba nawe ukavuga ati uyu mwigeme ivyo bamuvuga ko nivyo, ari kumugaba, ariko gerageje kuraba ingene yishira ku mwanya urabona neza yuko umuntu ari mwiza, atwenga neza, afise amataye akwiye. Ivyo turiko turavuga nibi turiko turabeka hano ku mafoto. Arambara neza, arambara kikwiza, undi mwanya bishatse akirekura, arazi kumedita, arazi kuraba neza ikibanza barimwo, akamenya ingene ashobora kucambarira, kandi n'umuntu impuzu yari yose ashobora kwambara nkuko muri ko murabibona imubera, imutora, imukwiye.
cyo nico kintu twashoboye kuraba turabona neza yuko no mwigeme akwiye kuba ari muri kino kibanza cya mbere kuruta abandi bigeme bose hano mu Burundi b'abaririmvyikazi muri uno mwaka w'ibihumbi 2023. Iyo niyo list Stand TV Worldwide yashoboye kubategurira. Dupangire nawe list yiwawe ubona ari nde yarakwiye kuja mu kibanza cya mbere, cya kabiri, cya nyuma muri uno mwaka w'ibihumbi 2023. Wewe ni ikihe kintu ushobora kwisunga kugira ushobore kubona yuko umwigeme ari mwiza? Iyi list mwari mwayiteguriwe na Stand Presenter kuva muri Stand TV Worldwide. Kora subscribe aho twakoseje, udukosore muri commentaire na cyane ziba zikenewe kugira ejo canke hirya yejo mu yindi miteguriro mishasha tuze tumenye ukuntu dushobora kuvyitwaramo. Turabakunda cyane. Kora subscribe nico kintu cya mbere turiko turabahimiriza kugira turabe natwe ko twoja ku rutonde rw'ayandi ma TV online. Ciao till the next time.